Inandushi nawe n'umukobwa yari yasa n'uburushe, n'umukobwa yari yabyawe no mu papa, umupapa yari we jewe nyene. Hama ubuzima buranka ruguru ndamutaruguru nkiri umwana. Ndamutaruguru nkiri umwana numva yagumya ruha biragenda nabi munyuma arazi Bujumbura. Dusanga nje nagiye kumuresha kandi ari umukobwa wanje nakimwibuka ko nakimwibuka yuko sinari nkimwibuka yuko ari umukobwa wanje. Munyuma nza kwimenya munyuma ahubwo nakaba karabaye. Bamanitse ku giti hejuru, amaguru araba hejuru, umutwe uraba hasi. Ndibuka neza ko navuyeyo candaraba njyama hasi bagiye kundabuza amazi. Norasaze gushika n'abantu bambwiye ati mugabo urabewe no gusara. Nakubwira ngo urabewe no gusara. Baradubwiye neza frère. Urabewe no gusara. Nguvuga ariko je naragenda no mwibarabara nkagenda mwibarabara. Ngafata imirambi nkagenda mwibarabara miduga kirarengana nta kibazo nifitiye. Hari n'abavuga ngo ndumusazi wa nyawe nyene wa nyawe. Rero urumva nuko ni kuvuga ngo kukanyuma aho nibuka ko ngaha mfise n'inkovu mweya uriya mugore yankubita hasi nkagwa nkakomereka bakantereka ibiye ku mugongo uriya mugore wanje nkakomereka. Rero ije yari yimubabaro kabisa aho yari nzihera umuntu meze. Wabona ubwanwa ko bwabaye bwinshi. Ni kuvuga ngo je ndi umuntu akunda isuku cyane. Ariko ngo ahamaze amezi 4 ntimosha kubera ubuzima yakuze yonka amabere y'impene. Aho nyina wiwe yapfuye agiye kumwibaruka. Uwo nawe yari jewe. Diri mu abadamu ngaha hanze bafite amafaranga yabo batagira abagabo bibandira udusoresore tukiri duto. Narabonye neza ko ya mugore yatoye umuhungu runaka ari ngaha ashaka kumufatiranya kandi ari umwana. Ya muhungu nawe tubyejewe sino ryamana n'umugore reka njyamane n'umukobwa wawe. Rero n'ubu bunyi biracaharaharatana umukobwa baramwirukanye ruguru. Turabaramukije cyane bakuzi ba Burundi aho muhereye hose muraho murakomeye. Turashima Imana uko biri kose. Imana iduha akanya iduha uyu munsi ku indi ncuro ku yandi mahirwe. Imbere yacu hari umutama wacu dusanzwe dukunda cyane kuri Burundi. Ndamushimira cyane kuba yateye iteka Burundi akabaye yifuje kubana natwe. Kuri mikoro ya mbere muri kumwe na Revisi. Hambere yacu turi kumwe n'umutama winaribonye muri mu Burundi. Reka tumuramutse kumbure benshi baramuzi baramenyereye mu bikorwa biba bigiye bitandukanye. Turabaramukije cyane. Nanje ndabaramukije cyane ndamutsa n'abakunzi bariko baratureba akakanya abari ariko barabikiganira ari ku mugoroba ndabahaye mwiriwe abariko barabikiganira ari mu gitondo ndabahaye bwakeye bivana n'amasohora bikiganiro umwanya wose ndakuramukije ndabwira ko ndabakunda. Ni Remy Nice bamukinyi wa filime wanyu mukunda nawe akabakunda cyane ndabaramukije mwese. Murakoze cyane duherukana kera cyane mu kiganiro gisa nk'icyuguruye iyi shene yacu mu bijyanye n'amareresi. Niwe twakoranye ubwa mbere mu bisanzwe. Nico gituma tugufata nk'inararibonye muri Burundi kandi dukurikirana ibikorwa byawe cyane. Kumbure biriko biragenda bitera imbere biriko bigenda bitera indi ntambwe. Shaka kumenya mu misi ikiganiro twakoranye ubushize hari mu gihe utari bwatangure gupostinga cyane filime. Shaka kumenya mu iyi misi bimeze gute ibikorwa biriko bigenda gute kumbure. Ni kuvuga ngo nakijegera na posting ariko narongeje umuvuduko kubera ko kuvuga ngo target mfise ni gushika kure, target mfise ni yo gukina amafilime guhera mu gitondo gushika ku mugoroba guhera ku wa mbere gushika ku munsi wa mbere. Kuvuga ngo Imana ko yampaye iyo mpano mba ngomba kuyikuza hama nkakuza n'abandi nkabyara n'abandi ndafise abantu ndiko nsa n'uburera. Rero ni kuvuga ngo mba ngomba gukora cyane kugira ngo duca nk'ijya yejo maze ibi bintu by'amafilime bito bipfumwe akazi bize bitunge umuryango nanje binongere binantunge mu buzima bubandanye neza maze byibure bitunge n'abandi benshi kubera ko nabikereye cyane nabikoze.
yego murakoze cyane muratubwiye ko hari abantu murera kumbure muri Reminisce Company Reminisce Company hariho abantu murera kumbure biba bigoye kurera abantu inyuma yo kubarera mbe bigenda gute bori kuvuga ngo hari abantu turera mbagombye kuvuga ngo sabana bato cyane mba ndikunda ariko ngo nanjye ndabafata mu ngo kugira ngo impano zabo uko hariho impano ziba zinyegeje hariho nk'umuntu asanga afite impano ashobora kuronka nko gukina film mugabo dushobora kuronka nayisohorera rero muri Reminisce imiryango iruguruye urata tukakuraba tukaraba ushobora kumenya gukina hama tukagushira imbere ya kamera hama nawe ugakora kuvuga rero ni kuvuga ngo abo bantu ndera n'abantu mba ndikundigisha gukina hama tukanakorana ejo nabo hari nk'abo maze kwigisha ubunye bamwe basigaye baza gukina mu yandi matimu basigaye bahamagagwa bakabona ibyo biraka hama akaronka naye agasabune akavuga ati iki ni kivuye mu mpano yanje yego kiba ari ko gitoroshe kurera abantu bakuze ndetse n'abakiri bato mwakino gihe bigoye cyane ariko rero iyo bamaze kugira muri Reminisce Company bigenda gute mu gihe nk'ayandi biyumviriye gukora nabo shene yabo ubwo ntibyo babimugiye canke ububyumvira ashobora kubikora hama mukamufasha muri ico gihe uraza ukabimbwira ati jere nanje bijya nakuze reganye noneho twe turira abakura iyo ndakureze nkabona nawe uteguye cyano yawe mbona ati nabo nakujije ni sawa kukejo ko bigenda kose uravuga ati naciye mu kuboko k'uyu muntu canke nakuriye aha hantu nakuriye aha hantu hari abadamu nsanzwe nkinisha hariya bantanga papa wabo nanjye bama wacu mugora nanjye papa wabo mu gihe hari ico ndabafasha byerekanye mukina amafilm rero nuko vuga ngo wiyumviriye ukavuga ati reka nkireye gwanje nukuri biremerewe cyane wazukabimbwira wanashaka nkagufasha bwa nawe ushobore kuduga yego niko kidasanzwe niko gakiba kitoroshe mwakino gihe kuko harasaba n'ibikoresho byo kugira bige imyanya yo kubigisha amateori amapratique ivyo byose bikenewe iba bitoroshe cyane dushaka kumenya mu mareresi mumaze gukora arenga tuvuga ko amareresi arenga 5 ndibaza turafise Mateso turafise Muyobora Inandushi namvuye kure ego muzongerageza gukurikirana ego kuri Reminisce Company ego izo filme turabye Mateso niwe witwa Mateso turabye Mvuye kure niwe witwa Mvuye kure shaka kumenya ijya role kubera iki mutayiha abandi bayikore ugasanga ari mu muyikora cyane okay ni kuvuga ngo ari amarole murakoze kumbaza icyo kibazo cyane hashobora kuba bakunze bacu mushobora kuba mushobora kwibaza ati kubera iki ari amarole mutayaha abandi bantu kugira ngo bayakine ni kuvuga nagenda kubwire yuko ari amarole aragoye cyane ndibuka ko muri Muyobora naragiye nkina Muyobora bamunyuruje ngenda kumugombora ndibuka yuko bamanitse ku giti hejuru amaguru araba hejuru umutwe uraba hasi ndibuka neza ko navuyeyo candaraba njyama hasi bagiye kundabuza amazi bavyumva rero ntabajya bakinyi b'abanyeshuri banje no hivyo ayo marole ntayo boshobora rero niyo mpamvu jewe cambuga ati reka nikini izirore zigoye kubera ko mbazi neza ko zigoye ziza kungora kandi ufise uburyo uzikinamwo mbafise uburyo ndazikinamwo kubera ko nimba ari role iri pesipare mba ngomba kuyikina nka jewe nyene kubera yuko abandi bo biranagoye ko hariho nka seni usanga bisaba ko ugwa hasi rero utamenyereye kugwa hasi haraho umuhabwa ati toya reka jewe sinshobora kugwa hasi haramubwira ati nimba ari kugwa mu mazi yagwemwo akanka kuyagwamo haramubwira ati ndaza gukubita ikofi nico gihe avuga toya haramubwira ati jewe aha hantu nkeneye ko basi nka par exemple nk'ubu nkijya Mvuye kure ndiko ndakina none ukuntu meze wabona ubwanwa ko bwabaye bwinshi ni kuvuga ngo je ndi umuntu akunda isuku cyane ariko ngo ahamaze amezi 4 ntimosha kubera iki kubera filme
kugira ngo ntitakaze kuvuga ngo nimba ndikunda nkina ndi mu buzima bubi jewe ndi umuntu nimba nkina ndi mu buzima bubi nimba ngomba kukuzanira reality kujya nyene ndi mu buzima bubi apana babandi usanga bagira mu buzima bubi ukasanga nyene babona ko birabonika rero sinkunda kubesha abantu nimba nkina ndi umusazi ngenda nakujya mbobogera ku bintu by'akabasazi nimba nkina ndi muzima bubi mba ngomba kuba mu buzima bubi kujya nyene rero barabibonye muri Mateso bakunzi banje ngayibonye muri Mateso ko nasara narasaze gushika naho abantu bambwiye ati mugabo urabewe no gusara ati nakubwira ngo urabewe no gusara barabigiriye neza frère urabewe no gusara nguvuga rero mugomba gukina ikintu ukahereza ikintu ca kindi nyene je sinkunda gufekinga nimba ari ubuzima bwo kubabara mba ngomba kubabara aho nibuka ko nasaze ndaja mu barabara ry'abantu bandi ndavuduka kuko hari abantu bavuga ngo bakina role z'abasazi gusanga bakiniye muri karite ariko je naragenda no mu barabara nkagenda mu barabara ngafata imirambi nkagenda mu barabara miduga kirarengana nta kibazo nifitiye hari n'abavuga ngo ndumusazi wa nyawe nyene wa nyawe rero urumva nuko ni kuvuga ngo gituma rero amarore yabagoye cyane ndakina jewe ni kwera mbona ko bo ashobora kubagora murakoze cyane tumaze kubona ko ufite impano idasanzwe kumbure mu bintu byo gukina amareresi mu Burundi dushaka kumenya kubijanye gatoya hariho filime wise Mateso iyindi yita Muyobora iyindi yita Inandushi iyindi yita Mvuye Kure havuyemo Mateso gusa umuntu no kumva kari nk'igiswahili turumva ko neze aya matitre burya sa matitre afa gutahura umuntu wari we wese urashobora kudufasha kwanza kuri Mateso kubera ko ijya filime wayise Mateso no kuvuga ngo gituma nayise Mateso tumenyere mu Kiswahili urumva ni bibazo ni bibazo ni ngorane no mubabaro mwarabonye ubyo nababajwe kuva ku kanyuma aho nibuka ko ngaha mfise n'inkovu mweya uriya mugore yankubita hasi nkagwa nkakomereka bakantereka ibuye ku mugongo uriya mugore wanje nkakomereka rero ije yari mubabaro kabisa aho yari nzihera ari mubabaro gusa rero nimba ufise filime ya mubabaro yitwegeze na nyene bijanye n'ico kintu kirimo turakurikizaho Muyobora turamuzi bamvuga mu bitabo tuciga naho nyene ugerageje kuraba Muyobora warabonye yagine yari umukobwa yicwa abavyeyi umukobwa yatotejwe ugatumba akaza gukundwa n'umuhungu umuhungu agahagararira mpaka no mu gisagara uwo mukobwa yabandanije atotezwa mpaka mu nyuma aza kugira umugabo waramugwanira mpaka bari baruka baragirana rero Muyobora muramuzi nawe ni muri mu gitabo nyene byari bimeze nuvuga ngo jewe yo ndiko ndarondera mu zina rya filime nibanda ku kintu kihari canke kintu kiza kuboneka cyane muri iyo filime Inandushi nawe n'umukobwa yari yasa n'uburushe n'umukobwa yari yabyawe no umupapa yari we jewe nyene hama ubuzima buranka ruguru ndamuta ruguru nkiri umwana ndamuta ruguru nkiri umwana numva yagumye aruha biragenda nabi mu nyuma arazi Bujumbura dusanga nje nagiye kumuresha kandi ari umukobwa wanje nakimwibuka yuko sinari nkimwibuka yuko ari umukobwa wanje mu nyuma nza kwimenya mu nyuma ahubwo nakaba karabaye rero niko ntanga inyigisho ku bagabo bamwe bamusanga baravyaye iyo bagaca barekera abana hariya ugasanga harabaye ibibazo runaka rero umukobwa mu gukura arahindaguye ku kuntu si umukobwa gusa umwana wese kenshi mu gukura barahindagurika Mvuye Kure yo birumvikana ko ari umuntu yavuye kure ubuzima yakuze yonka amaberebere y'impene aho nyina wiwe yapfuye agiye kumwibaruka uwo nawe yari jewe tumaze kubona aya mareresi yose ushaka kwereka iki kumbura Burundi ndetse n'amakungu kubijanye no guhindura kumbure
ubuzima bwabo canke se n'inyigisho bashobora gukuramo. Benshi urabona nko muri mvuye kure turamenyereye neza yuko hari abadamu ngaha hanze inyigisho zirimo, hari abadamu ngaha hanze bafite amafaranga yabo batagira abagabo bibandira udusoresore tukiri duto. Mwarabonye neza ko iyo umugore yatoye umuhungu runaka ari ngaha ashaka kumufatiranya kandi ari umwana bya muhungu nawe tubyegewe sino ryamana n'umugore reka njyamane n'umukobwa wawe. Rero n'ubu bunye biracyaharatana umukobwa baramwirukanye ruguru ni birebire. Inyigisho zirimo ni nyinshi cyane n'ama feedback banyandikira abantu bambwira ati film zirimo inyigisho barahara abantu benshi noneho nawe udura uzombwira nawe udura uzombwira. Biba ari ibintu byiza cyane, biba ari ibintu kwindi ntambwe mu Burundi kuko tuko turaraba kera mu gihe kirenganye tukaraba n'ubu filime y'u Burundi rikiratira imbere ku rwego ruteye ubwoba kubera ko ziriko zirarabwa cyane. Kumbure muri rukana za filime z'abanyamahanga ubu tuko tugera ku rugero rw'uko abanyamahanga nabo bazora filime zacu. Hari ukuntu bakunda kuvuga ati mbe ifilime y'u Burundi yozoshika hanze gute, utegekanye iki muri Remy Nice Company kumbure mu gukina filime zo mu rundi rurimi atari Kirundi? Ni kuvuga ngo ibyo biracagoye gatoyi mugabo ntawuvuka rimwe ngo aciyuzura ingobyi. Ntawuvuka rimwe ngo uzura ingobyi ejo canke ijya yejo ibintu bizohinduka. Muri bukakera tukitangura kugira uronke n'amabyiza amajana 5 cyari kibazo. Ariko no munsi Imana ishimwe dusigaye dupostinga tukwita 5,000 ku munsi. No munsi Imana ishimwe kera muravyibuka ngaha bagenda gufatisha amafilime y'abatanzania y'abanyarwanda. Ariko no munsi azo gufatisha amafilime yacu. Yego usanga muri family kuragenda yuko bararaba amafilime yacu twakinye. N'abarundi batangiye kumenya ko dufise agaciro. Rero ni kuvuga ngo ndazi n'abanyarwanda barazi neza ko duhari hamwe naho kubaza tukabakoresha tukabakesha mu mafilime yabo. Ni n'abarundi nabonye bagenda bagakora abamimirire. Yego rero ni kuvuga ngo itanguye kujabuka inzuzi. Tumaze kubona mukora ibikorwa byinshi cyane cyane kuri chaîne yanyu ya YouTube Remy Nice Company, ariko tukabona muri ko mukora ibindi bikorwa ku yandi mashene kumbure aho twagiye tubabona cyane mugaragara mu ngaruka no mu zindi filime ziba zigiye zitandukanye mukina n'abanyarwanda mu Burundi ugasanga nyine ubumwe nyine bumeze neza. Ibi bintu uri kubikora ntibihavura usanga bishobora kuba byotuma ibikorwa byawe bidashobora kuba byogenda neza? Jewe bijya ukuntu nkora ndafite uburyo nkora ibintu byanje. Umwanya wose bari umwanya wacu kuvuga ngo genda bise imisi isanzwe nkora ibyo wanje kuvuga ngo undondeye uwo munsi ntuntora haga n'indi misi isanzwe nkora ibindi by'ibintu by'abandi. Rero nta munsi numwe babura post, nta munsi numwe imisi yo gupostinga yabayeho bigera babura gupostinga. Babikozwe neza, staff bayubatse neza, cameraman barakora ibyo bajejwe n'abakinyi twakora ibyo duteze. Kuvuga ngo nta kintu kimwe kigera gihara muri Remy Nice Company. Kuvuga ngo ibintu byose biratonze ku murongo n'abakinyi bose ku munsi wo gukora baba bari ready nta kibazo na kimwe. Akaba ari nayo mpamvu mubona amafilime yacu ku munsi asohoka. None umunsi nasohoye mvuye kure. Yego ni filime ariko iri kirakora neza kandi iri mu nyigisho nyinshi kandi nziza. Two turayiraba turakurikirana. Ndakunda kuraba amakomanteri cyane jewe gusumba ibindi byose. Ndakunda kuraba amakomanteri cyane. Rero ni filime nziza cyane. Hari ikindi kibazo kimwe ngomba ndababaze kubijanye ubwa mbere muri ko muri timu yanyu ya Remy Nice Company hariho abantu muba mwareze kumbure babarabi wanyu. Ariko tuko turabona hariko harazamwe abandi bantu bavuye mu yandi matimu. Turavuga nka Jeje n'abandi bariko bava mu yandi matimu. Ubwo ibyo bintu ntibishobora kuzohavura usanga itimu yanyu ishobora kuba hoba ibombora n'indi timu uwo mukinyi abavuyemo na cyane ko baba bamufise nk'umukinyi ari principal muri iyo timu. Ni kuvuga ngo uno munsi uko babimeze ubundi ikintu cishwe abarundi ni kubona ko ufise impano hamukabona ko kinaha gusa ukabona ngo sinzokina kwa naka. Basanga bafise indigo bavuga ngo none kina kwa naka ijara nka mavyuzi aterana imbere.
ariko ubundi ikintu cyari gikwiye gukorwa no kugenda ukora collaboration ni ikintu kinini cyane gishobora gutuma wewe na jewe dushobora gutera imbere sibyo ni ukuvuga ngo nimba mpamagaye jeje bakaba hari abantu bamuzi baza kumuraba iwanje sibyo aho hoho rero ubuhoho ngiyanzane n'abandi atari jeje n'abandi bakomakomeye nyine ngaha mu gihugu cy'u Burundi bakoze byinshi muzi bamwe rero ni ukuvuga ngo simuhagarikira ngaho nuko ngo zanuye kuvuga ngo ndashanje cyari na family ariko akiniwani kuvuga ngo nganzane n'abandi turafashanya yego kujya nanje mbona mwabera indwayo mbona mwasabasi mbona mwasami mbona n'ahandi henshi hatandukanye ni kuvuga nuko nabone bagomba kuza kubera ko dugire dufatane mu nda nibaza ko bariko barabitahura kuko turabona basabasi bagiye kwa Joakim tukabona Bere twaramubonye muri filime yawe ya Mateso turabona nawe waje mu ngaruka wagiye kwa Sami ahubwo no mwasabasi no mwantuzenye no kwa Aberi narakinye mu manga narakinye mu manga ngwaro ngo ikintu cyo kintu abasanyi b'u Burundi tubuze ariko nibaza ko biri kubiragenda neza bo bari nka bamwe batarabyumva bo bari bamwe batarabyumva kuko aho hakujya mu gihugu cy'u Rwanda nize ku kintu ca Miss Nyambo na Kiramani barafashanya uvuga ngo uno munsi baba bari kwa Naga ibyo bakaba bari kwa Naga kandi mige mu baraba abafana baraba bararyoherwa cyane rero nicyo kintu twege ngaha mu Burundi twaye tubuze ubundi gufatana mu nda kubona ukaza tugakora hama tukaduza amavyuzi hama tukateza imbere igihugu cyacu cyatwibarutse kandi bica biryoha neza cyo tubona amafilme guko hari ubumwe ngo umuhoro uramwa hari umuhoro uramwa nibaza ko biriko birafata intumbero kuko ico twokwitwa irerese y'u Burundi novuga ko ari ikintu ciyubashe cyane paraporo y'ibindi bintu byose ni ikintu abantu bubaha ni ikintu umuntu ashobora gufata umwanya baba boss bacu bicara bagafata umwanya bakaraba kumbura aho bari bagakuramo inyigisho abana bakicara muhira bari muri vacances cyangwa se baruhutse bakaruhurira umutwe nivyo bintu biriko bifata intumbero kandi biriko birigisha cyane kandi biriko birafatisha ndiko ndaraba nko mu minsi iri imbere bizaba biri ku rundi rwego kuko ndumva ko muri Leminise Company urumva ko mwatubwiye ati nta uvuka rimwe ngo yuzure ingobwe rero mu minsi iza nibaza ko muzotugeza ko na filime mpuzamakungu ku buryo dushobora kumva filime yose mu Giswahili ku buryo dushobora kumva filime yose mu Congereza ahantu bagiye hatandukanye ushaka kumenya muri bihe uri kurakora kandi uri kurakora cyane nige hangira ugomba gushikako canke se nambe hari ibikorwa bishasha kombore vyongera kwa aya mafilime arenga 5 ari kuri chaîne yawe kugira ngo abantu babeho bavuga ati kombore uri kukivina cyane bagomba oya je ni kuvuga ngo ikintu cya mbere nagira mbwiye n'abafana banje ebana nkikomeye kabisa nkikomeye nkihumeka sinzigira nkongera kukina film kubera ko icyizere bampaye sinzotuma gitakara rero nababwire ko no muri minsi bise filime nshasha ngomba gukora n'abantu bakomakomeye ngaha mu gihugu cy'u Burundi bazobibona kandi vuba ikindi naco ndakunda iyo ndiko ndakora filime mba nkunda nkora filime zibiri nimba ukunzi nakakunda yindi niyo target mfise cyane tumaze kubona kuri chaîne yanyu mu postinga kenshi gashoboka bijya bintu kuba ari korohereza abafana canke se kuba ari kugira ngo mukore cyane gusumba ni kuvuga ngo byose birimo hari abafana benshi hariho abantu benshi ngaha hanye basohora rimwe mu ndwi ngo bivana n'ingene nabo yihayihangira ariko jewe target mfise niyo gupostinga 5 mu ndwi hari abafana bikenera kwirabira kwiryohererwa kwiga rero ngomba kubaha inyigisho ikwiye kabisa ku munsi bahore baryohewe murakoze cyane
numva ko mukunda abafana mu kuborohereza mu kubagezaho ibintu biba bigiye bitandukanye kandi bimeze neza binashobora no kubigisha kandi bitagase. Tuko turaraba filime zirafise karite nziza paraporo y'igihe cyarenganye mu myaka iheze. Mbere uri kuraraba filime zose ubu abarundi bariko baragerageza gukora ibintu byiza gusumba. Dushaka kumenya ni ikihe kintu wotumirira abantu kumbure mwiyireresi y'Uburundi, abantu badukurikirana kumbure icyo bakwiye gukora n'icyo bakwiye kureka kugira ngo mushikare mukorana neza, kumbure haraba abafana hakabaho na mwebwe mubwo bumwe rero muri hamwe byose bica bigerageza kuba byotera imbere gusumba. Bona kuvuga ngo reka mbere mu bakinyi ba filime ndundi, aba bakinyi ba filime ndundi baze dukundane, baze dufatane mu nda ya ndavuga abagenzi banje, baze dufatane mu nda tugiranire urukundo, tugabanye iby'amabifu kuvuga ngo nakaramuranya amabyuzi ukuntu gisino zokina kwa naka, dukundane. Ni twakundana nakaka tuza kwa naka dukora ikintu cyiza, dufatanye dukora ikintu cyiza. Nawe byari Johnny K yakoranije abastari bose, akora filime nziza cyane kandi nziza cyane kabisa, kandi ndanamushimiye cyane. Aho harimo abutuzi ba Sabasi na Mimire n'abandi. Rero ukuvuga ngo kijya nicyo kintu kiba kibuze gufatana mu nda. Hamambwira n'abafana bacu yuko nka je ari nice jewe ko ndabisubiremo ko ntazigera kandi mpaka kina film kwari kubakorera filime zitandukanye kandi nzobakorera filime ni kuvuga ngo itandukanye niyo nzoba nakoze kure niyo ya nico wumva ngomvye kuvuga ngo uno munsi ndakinye filime yinye itunzanyiye kuvuga ngo imba ngomba kwandika ku buzima butandukanye ego kuko inkuru vraiment zifise nyinshi cyane kuburyo umuntu ari karaba mwabona ubuzima hama mu kindi gihe uzanye indi filime abo nibindi nimba ndaguha icyakubaye ko wewe ejo ndagiye ucabaye ku mugenzi wawe ejo ntange kizokubako ejo canke hirya yejo ego kubera ko ukunda gukina filime cyane z'ubuzima bw'abantu ega kandi bukaba ubuzima buba bugoye kandi bugoye cyane. Ni kuvuga ngo ubuzima nyine turimo ntubona ko bugoye, ubuzima turimo buragoye, ubuzima turimo buragoye, nta kintu kimwe cyoroshe cy'iki gihe, nta kintu kimwe cyoroshe cy'iki gihe, ibintu ntibyoroshe kuko urabona nk'ijya filime mvuye kure, kafate nko kuri mvuye kure, kuri mvuye kure ni gake nk'ubuzima mvuye kure ariko aracamo nuriya mukobwa nyine yataye ama etage yiwabo nirakebo utamugabo hajya tuko turigisha ego akimina kuza kukibuzi n'imboze kurukatumba niba byoroshe cyane ariko mama we yavuye amuvumbura ni mama we mbega ego yamanukanye yamanukanye ajya mvuye kure yasigaye hariya agisinze ngene bizogenda azokurikirana ngira ko muri bazobibona ego mukora filime nziza cyane, mukora filime zigira zishika ku mitima y'abarundi, mukora ubuzima bw'abarundi, kumbure umuntu wese muramurembera mu buzima bwiwe, kumbure uko bigumizoguma bikurikirana n'ubutaribona zisanga yibonye, kumbure tugerageze kuza turakurikirana cyane. Hama rigano tugeze ku musozo. Nakoze cyane ego wakoze cyane kongera kuntera iteka ryo kuntumira, haba ngira ko nshimira n'ababosi bacu, reka ndababwire ko ari ababosi bacu, ndababwire ko ari inshuti zacu nziza, ndababwire yuko ari abantu b'agaciro, sino bita abafana barengeye kuba abafana, kuko nibo batuma tugira inguvu, nibo batuma tugira inguvu zo kubanenga dukora, tutabafise kamenya ngo nitwo bikina bijya bintu ngo birabwe, rero bakamenya ngo nabantu b'abagabo, muri abantu biteka, muri abantu mukomeye cyane, hama mubandanya mukurikirana kuri Ari Burundi, abatarakora subscribe muyikore, ndabona nawe basha kubaha amakuru ameze neza cyane y'abakinnyi b'amafilime kenshi nabona ibyo bibandako,
hama basimbira no kuri Reminisce Company bagira subscribe n'ibindi ku batara ko subscribe ko barahomba kubera ko uyu mwaka kabisa ndiko ndabategurira filme nyinshi cyane zitandukanye aho kandi ntabacereza basha murabizi ko ntabacereza murabizi yuko ubu unyisiba rimwe gusa ku bantu rero bashaka inyigisho muze ndabaha inyigisho z'inkundo ndabaha inyigisho z'ubuzima ndabaha inyigisho zitandukanye ndahari ku bwanyu ndabashimira sinubashimira ngo ndabiheze nohera mu gitondo ushaka umugoroba muri abantu bacu muri abantu kabisa b'abagabo ndabemera cyane murakoze cyane ngira barakumva dusaba abantu bari hirya no hino mu mihinga itandukanye y'isi bumva ikirundi kumbure n'abanyamahanga batumva ikirundi tuzobagezaho ibindi bintu babigiye bitandukanye kugira nabo bashobore kuba bo twumva na cyane cyane mu dushigikire kuko twese turi hamwe byose birashoboka nta kintu gishobora kunanirana reka ndagushimire nongera nakubwira ati kuri Art Burundi ni mu rugo nta kibazo wumva hakeneye imiryango iruguruye nibaza ko namwe tungiye kubarondera muzotwitaba nukuri nzobitaba nta kibazo mufana mwiza ariko nabyikiganiro kuva ku ntango andika muri commentaire utubwire uko wabonye ikiganiro utubwire icyo twohindura utubwire uko ubyumva utubwire amafilme akingene wayarabye turabakunda cyane